TV. Shalom shalom abakunzi bacu murakomeye meze neza abakunzi ba Silent Vibes twebwe ni sawa turaho turashimana kabisa ikiganiro ni worship time nkuko vyama emission kwa Mungu après midi tubafitiye umutumire rimwe na rimwe turirimba canke dusa umuntu agomba kutugaburira ijambo ry'Imana rero no musi dose umutumire adasanzwe mu byumve bagenzi ariko dagomba imbere ko mumubona tubanze dufata akanya ko gusenga hanyuma canda makanya yipresente acanagira ko mbere adusangiza ico Imana yamushize ku mutima ndabizi ko muza kuryoherwa reka dufata akanya gato dusenge. Mana turaguhaye icubahiro turakubashe twubashe izina ryawe twubashe n'ijambo ryawe mwami tugushimiye ko watugiriye neza gasura kuduha kano karyo ko kugira ngo twumve ico tuganiriza kugira ngo imitima yacu isubire ivomegwe imitima yacu isubire ihembugwe n'ijambo ryawe mwami rero turakwimitse uri hagati muri twebwe turabizi ndasenga ngo umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro Mana ibikwiranye n'ivyo umutima wiwe ukeneye ubimuronse kugira ngo tubandanye kuguhimbaza ariko kandi imitima yacu natwebwe ubwacu biguhimbara mu izina rya Yesu Kristo amen. Karibu rero mu kiganiro nagomba ndamuhe kaze sindamuvuga arivuga hanyuma dushe tumuha n'umwanya dusanga ico Imana murungikanye karibu. Asante sana murakoze cyane mbanje kora mutsamahoro y'Imana kandi nkabanezerewe kuba kuri televiziyo. Amazina ni Masezerano Jean Claude nkaba ndi umwungere muri Shalom International Family pasteur hanyuma nkaba ndi papa fise umwamikazi wanje Imbazo Florence nkaba mfise n'abahungu babiri Masezerano Lucky Prince Masezerano Johan Beni. Rero nkabanezerewe cyane kuba hano kugira ngo tuganire ku byanditswe Imana wahezagire cyane. Voilà, merci beaucoup. Reka acafata kanya ariko nibaza ko vyukuri Masezerano beshe muramuzi. Je uraza ko nzi Masezerano gusa Jean Claude nagira arinze. Abeshi bariravye kuri ku marezo sociaux henshi hari handitse Masezerano gusa. Hari handitse Pasteur Masezerano hariho naho usanga handitse Pasteur JC. Ijya JC rero beshi batazi mugabo ni Jean Claude. Wow. Voilà, nibaza ko vraiment muryohewe Masezerano umuntu yangoye kuronka abagenzi ndamuretse. N'umuntu yangoye kuronka gose ariko abari bikorwa byinshi by'ukuri rero turagushimiye cyane. Asante sana. Natwe turanezerewe naho byagoranye ariko bundi twarabyifuza kandi tukaba kenshi mvugana imbangiriye ubuntu cyane kugira akaryo nk'aka kugira ngo burya umuntu aguhaye televiziyo yiwe kagushira imbere ya kamera yiwe nuko aba yakwizeye wayizeye ibyo uvuga rero ubwa mbere tubanje kubashimira kuba mwaduhaye kano karyo Imana ibahezagire cyane. Merci beaucoup. Nibaza ko muza kunezerwa vy'ukuri ni no kumva ico Imana murungikanye turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Ndashimiye cyane ko baduhaye umwanya kugira ngo tuganire gato. Kimwe nshaka kuvuga ko uyu munsi ndashaka kuvuga cyane ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ntiwica ama principe asanzwe ahari kuko kenshi hari aho usanga mu buzima bwacu iyo ibintu umuntu amaze kubyinjiza mu Imana usanga hari ibintu by'umuntu yategerezwa gukora agaca bifata ibisanzwe akumva kumenga n'ibyo umuntu yategerezwa gukora bitegerezwa gukora Imana. Hari ibintu bikora Imana ariko hariho n'ibikorwa bitegerezwa gukora umuntu. Uri kurasoma Bibiliya Imana iri kirarema Imana yararemye iminsi mugabo ishiraho n'umunsi wo kuruhuka. Iri jambo kuruhuka bisobanura ngo haruhuka umuntu yakoze kandi akaruha. No kuvuga Imana muri systeme yasizeho mwisi nuko umuntu arakora kandi akaruha kandi akagira n'umwanya wo kuruhuka. No kuvuga ngo nta muntu akwiye kuruhuka atarakora. Haruhuka umuntu yakoze kuko kuruhuka
rivuye mu kuruha. Ni kuvuga umuntu aba yakoze hamakaruha hamakaronka umwanya wo kuruhuka. Kenshi uri kuraraba abantu benshi batahura ko canke biyumvira ko kuba mu Mana canke kwizera Imana canke kurongorwa n'Imana bikuraho gukora k'umuntu. Mugabo Bibiliya iravuga ngo nzohezagira ibikoko by'intoke zanyu. Rero Imana imaze kurema byose igashiraho umunsi wo kuruhuka, iravuga ngo reka nshireho itongo Edeni hanyuma ndarishiremo umuntu. Imana irema Adamu, imaze kumurema Adamu birivuga ngo yamubumbye mu ivu, hanyuma imuhumekeramwo impwemu ngo umuntu acaba ufise ubugingo. Ngo Imana icitwara Adamu imutereka mu itongo, iramubwira ati iri tongo uririme kandi urizigame. No kuvuga ngo ategerezwa kuritunganya kandi ategerezwa kurizigama. Nkiraha nyene ngomba kuvuga iki? Umuntu wese amaze kuvuka akabaho agakura, hariho ama responsabilité Imana yamuhaye muri iyi si. Hari ivyo dushingwa n'abantu, hari ivyo dushingwa n'ubuzi butandukanye, mugabo hamwe n'ivyo byose nta muntu numwe ari accident kubaho muri iyi si. Mugabo kuba umuntu wese ariho, hariho impamvu Imana yakuremye, hariho impamvu Imana yagushizeho muri iyi si. Rero iyo mpamvu yagushizeho muri iyi si ni kuvuga ngo hariho ama responsabilité, hariho ibintu bitegerezwa gutunganywa nawe atawundi muntu ategerezwa kubitunganya. Ngomba kuvuga iki? Akenshi abantu iyo bariko baravuga igihe c'iherezo canke guca imanza kw'Imana ku muntu, abantu benshi bumva ko umengo guca imanza kw'Imana n'umuntu gufatanye n'uko umuntu azoba yarivye, gufatanye n'uko umuntu yoba yarasambanye, gufatanye n'uko umuntu yoba yakoze icaha runaka. Mugabo ndagomba nakubwire ngo kudakora ivyo ujejwe ni icaha gikomeye kurusha nuko wowe unavyiyumvira. Uriko urasoma muri Yeremiya igice ca mbere aravuga ngo ntarakubumba mu nda ya nyoko jewe nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari naragutoranije, nagushizeho kuba uvugishwa nanje. No kuvuga ca mbere ni iki? Imbere yuko umuntu abaho, Imana ibanza kumwiyumvira mu vyiyumviro vyayo. Ni kuvuga ngo wewe utaraba umuntu ari mwese abantu ngo bakubone canke bakukorakore canke bakubone uri physique, uri umuntu ushobora gukora ngaha, wabanje kubaho mu vyiyumviro vy'Imana. No kuvuga Imana yagiye gushira habona ikintu yari sanzwe yari yumviriye muri yo. Hanyuma Imana ifise protocole, ifise ukuntu itunganije ibintu. No kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu wese irabufise mu kiganza. Umuntu wese isizeho ngaha ibifise impamvu yamuremye. Reka ndabaha akarorero. Iyo umuntu ariko arakora imodoka, nta pièce nimwe akora atazi ahantu iyo pièce havija. Ni kuvuga niba akoze ipine arazi iryo pine ahantu rizoja, arazi ukuntu aba yaritunganije n'amaburo azoryugara. Niba umuntu yakoze imodoka, intebe aramenya ati iyi modoka yanje shaka kuyishiramwo intebe zimeze uko. Ntashobora kufata ngo afate isheze bashira muri salo ngo abari yaca aza gukora kugira ngo aze kwishira mu modoka. No kuvuga ngo ikintu cose akora gifatanye n'iyo modoka, naho iba arakavisi kamwe, naho kaba arakantu kaka autocola. Kuko umuntu ashobora kuvuga ati kuri intebe nzoshira kwa ka autocola, aha nzoshira akantu kose akora zantu kazoja n'impamvu kazoja aho hantu. Novuga ngo umuntu wese Imana iremye, uwo muntu imurema izi caje gukora muri iyi si, imurema izi caje kumara muri iyi si. Kandi Imana izanye umuntu izana yategekanije n'ukuntu ubuzima bwiwe buzobaho. Nibaza ko turiko turatahurana. Rero nkirahanye nashana ubwire ngo Imana wewe uri kuranyumviriza yakuremye igufise ko umugambi wayo. Rero imaze kurema, dusubiye inyuma, imaze kurema Adamu iramubwira ati iri tongo ndari gushikirije, genda uririme, genda uririnde. No kuvuga ngo yamuhaye itongo riri ngaho. Muga muri iryo tongo, muri iryo harimwo ibintu vyinshi. Muri iryo tongo harimwo ivyo kurya, muri iryo tongo harimwo amazahabu,
muri iryo tongo harimwo amadiyama, muri iryo tongo harimwo ubutare, harimwo ibintu byinshi n'igitoro cariyo n'ibintu byinshi byari biriyo. Mbwa ibyo bintu byose nta kintu na kimwe cari kiri ahantu habona, byasaba ko Adamu agenda kubicukura kugira ngo abishire ahabona. Hanyuma baravuga ati ndagwaye itongo, ibintu byose ndabigwaye. Mugabo hagati muri iryo tongo harimwo igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza, ntuzukijyeko. Ngomba kuvuga iki? Kuvuga ngo umuntu wese ariho hariho ivyo yemerewe, ariko hariho n'ivyo atemerewe. Nababwire mu buzima bw'umuntu, umuntu wa mbere abayeho ku mariske ni umuntu abayeho adafise ikintu yita kirezira mu buzima bwiwe. Uwo muntu agowe kurusha n'umuntu n'uwo twese. Reka nabwire umuntu wese arafise umuntu ashaka kuvuga ati naka ko ari muri situation aragowe, naka ko ibintu bimeze uko aragowe, naka ko arabusa aragowe, naka ko atakaza afise aragowe. Mugana ngo barambwire ngo umuntu wa mbere agowe ni umuntu adafise ikintu kizira mu buzima bwiwe. Umuntu avuga adafise ibintu avuga ati jewe ibi sindabikora. Reka nabwire kandi iki kintu ndashaka ko tugitahurana neza. Hariho ibintu kuri wowe bizira bitazira ku bandi. Kuko kenshi mu buzima hariho igihe usanga abantu bitugora, twebwe n'ibyo usanga bizira mu buzima bwacu tugomba kuvyemeza abantu bose. Hariho ibintu bizira ku muntu mugabo bitazira ku bandi. Na cane reka nababwire ndabakaroro kamwe. Yesu we. Iyo abantu bubakanye ari babiri barashira ama principe y'urugo rwabo. Vuga ati twebwe ibi mu rugo rwacu iki kirazira, iki nikibaho, iki nikibaho. Hariho n'igihe usanga hari ibintu ukunda ukabireka atari ko warushaka kubireka, mugabo ukabireka kubwo umuntu ukunda. Izo ni principe ziriho mu rugo. N'urugo rutagira ama principe s'urugo. Urugo rwose rurafise ama principe yago. Kandi iyo umuntu wose yiyangaje avuga ati je ngomba nubake, yiyemeza avuga ati jewe ngiye kubana n'umuntu, hari ama principe tuzoshira hajanye n'urugo rwacu. Hari ibyo twemererwa, hari ibyo tutemererwa. Navuga ngo hari ibintu twemera ko byinjira mu rugo rwacu, hariho n'ibintu tutemera ko byinjira. Nico gituma atarugo na rumwe rusa n'urugo gurundi. Rero nakomvuga iki kintu, umuntu wese ariho muri iyi si vyukuri akwiye kuba havuga ati hariho ibintu kuri jewe bizira, hariho n'ibindi bintu atangorane bitera. Kandi nkashashiye ko akarongo iki kintu nuko burya mu bintu bizira umuntu yishiriraho birafatanye n'iyari karaja, birafatanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwiwe, birafatanye n'iyerekwa n'indoto afise. Kuko indoto yiwanje siyo ndoto y'uyu mu brother, no. Kandi indoto yiwanje siyo ndoto yawe uri kurankurikirana. Nukuvuga ngo indoto yanje bivanye n'ahantu ndiko ndaje, bivanye n'ibintu nipfuza gushikako. Ndavuga nti ibi nzobikora, ibi ndabikora, mugabe ibi ntavyo nzokora. Hanyuma haleluya, Bibiliya ivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Bega boss wacu ninde? Boss w'umuntu ninde? Boss w'umuntu ni Yesu. Niba ari boss, niba ari we Yesu, Yesu ni waturongora uburyo tubaho, ni waturongora uburyo tugenda, ni wamenye icyo atubwira kuri buri kintu cyose icyo tugomba gukora. Reka ngaruke kandi uraremye Adamu aramubwira ati ibintu byose nganda biguha itongo ngiryo, ngabo iryo tongo razi iryo tongo riri ngaho, izahabu ziri mu kuzimu, petroli mu kuzimu, ibintu byose nivyo kurya, nta ibijumbu biri ngaho biri mu kuzimu, nutabikurayo ngo biteke ubije ntibizokwizanira, sivyo? Amavuka ari hejuru kubiti kugira ngo yafungure uzokurira uyamanure hanyuma uyafungure. No kuvuga ngo hajya Adamu ibihaga petete ko byari bihari, yarabyimbuye yarabijya, muga yategeza gusura kuri imibinde kugira ngo bije. No kuvuga ari abantu benshi rako baravuga Adamu wa kera atarakora icaha, bumva ko ari Adamu abayeho yicaye kugira ngo gusaza rifungurira. Mugabo birivuga ngo itongo ngirinda riguhaye, genda urikorere kandi urizigame. No kuvuga ngo hariho ibintu twawe kugira ngo tubikore kandi tubizigame. Basanga ndiko ndinjira mu bintu byinshi, ariko reka nagacishemo. Akenshi iyo umugabo n'umugore barongoranye, benshi bumva ko umenga umwe wese hari ico akeneye kuwundi, kandi iyo kironse biba biheranye. Mugabo uyo muntu Imana yaguhaye, niba ari umugore Imana yamuguhaye kugira ngo umuzigame, kugira ngo umukore. Bivuga ngo umukwe ni washariza umugeni. Reka nagacishemo n'atari yo sije. Ubwiza bw'umugore burafatanye n'ibikorwa by'umugabo. Nuvuga icyo ushaka ko ejo umugore, uko ushaka ko umugore wawe asa, uko ushaka ko umugore wawe amera,
birafatanye n'ibikorwa uri kurakora kuri we kuko byose birakugaruka. Imana ibaheze ki. Okay, dukore ndavuga ha Imana irahaje amati itongo ngiri uririme kandi urizigame, ariko muri ritongo hari ibyo utemerewe gukora. Ibyo utemerewe gukora ni biki? Hari icamwa kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'iciza, ntuzukige kuko umunsi wakiriyeko no gupfa uzopfa. Mbega ndakubaza ikibazo kimwe, igihe Adamu ari iki camwa yarapfuye? Fizikama ntiyapfuye, mugabo impwemu yiwe yarapfuye. Reka nabwire, hariho ama responsabilité Imana iduha, kandi rimwe na rimwe ikatubwira ati ibi bintu ntuzubikore, ibintu ntuzubikore. Ngomba vuga ngo ibyo bintu bikoze urapfa. Iyo mvuze gupfa ni gupfa mu mugambi w'Imana, ni gupfa mu iyerekwa ry'Imana, ni gupfa ku mugambi Imana yagushiriyeho. Hari abantu benshi no munsi babayeho uba warebishije amaso uvuga ati abantu barahiriwe, abantu babayeho neza, mugabe ijuru ribitegereje kabona ari imva. Kuko ntibariko barabaho umugambi w'Imana, ntibariko barakora caka indi Imana yabatumiriye ko. Niko navuga iki kintu shaka abantu bose bagitahure. Ndashaka utahure iki kintu, iyo mvuze kubaho sindakubwiye idini winjiramo, sindakubwiye aho uri kurasengera, nakubwiye kubaho ukora ico Imana yakuremeye. Hano umuntu ushobora gukora ico Imana yakuremeye, ntushobora kubaho mu mugambi w'Imana mu gihe utarongorwa na mpwemu w'Imana. Ko birivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Rero ndiko ndaza gushika ahantu umugambi w'Imana ntiwica ama principe y'isi cyangwa ama principe y'abantu baba barasizeho cyangwa uko umuntu ategerezwa kuba. Ngomba kuvuga iki, akenshi mu buzima bwacu nk'abana b'Imana turizera ko Imana ikora, turizera ko Imana ishoboye byose, turizera ko Imana ishobora gukora ibitangaza, kandi nivyo irabishoboye. Ariko gukora kw'Imana ntikubuza ko utegerezwa gukora ibyo wategerezwa gukora, kuko birivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'intoke zanyu. Imana irasezerana kutugirira neza, Imana irasezerana kudushira hejuru, Imana irasezerana guhindura amateka yacu. Ndagomba nakubwire ngo hariho ibintu bitazokorwa n'Imana ariko bitegerezwa gukorwa nawe. Jewe ndumwungere kandi ndumuririmbyi. Imana ashaka kuvuga ati ndashaka ndakuduze mu karere ko kuririmba, ndashaka nkore ibintu bidasanzwe mu bijanye n'ubuzima bwawe biciye mu ndirimbo. Imana ntizigera iri amarira studio, Imana ntizigera ija muri studio kuririmba, kandi yavuze kandi navyumvise. Mugabo jewe ninaguma nicaye mu cumba c'amasengesho, jewe ninaguma nicaye ahantu nkaguma senga, kandi Imana iranyumva. Mugaco yambwiye ati ngomba nkora igikorwa cyo gukora ibintu byiza bifatanye n'akarere k'indirimbo. Kuvuga ngo iryo jina ryumvise singuma mu gitanda ca sohoka cyane yumvira no munsi ndafite indirimbo shobora kuba zihari canke zitari, cyane niyumvira no kwicara nkasenga, hanyuma nkatangura kwandika. Maze kwandika iyo ndirimbo rina yandika nkaca ndayibika ahantu muri saro canke mu cumba muri carnet, iza kuguma ngaho. Nkamera ntaza kuyikurayo, ntaza kuyitwara muri studio. Ni jewe menya ati mbega studio shaka. Yes. Okay, mbega studio shaka niye. Turiko turatahura. Yes. Wowe sinzi umamagaro uri ku buzima bwawe, mugabo iki kiganiro ni kubera kugikoresha nuko hari ikintu muba mwavuganye n'Imana, sibyo? Hanyuma Imana akubwira ati ndashaka gukoresha ibi nibi. Imaze kubwira ko ishaka gukora ibyo bintu, irazana indoto muri wowe ubugishora kubishitsa abone. Mugabo nibaza ko uravyistije uko nipanze ntiyapanzwe na mpwemu yera. Ubu bwiza ubona ngaha nibwashizeho na mpwemu yera. Iyo kamera si mpwemu yera yizanye, uri nyuma yayo si mpwemu yera. N'abantu hari ibintu bidakogwa n'Imana bikogwa n'abantu. Tuko turatahurana. Nico gituma kenshi hari abantu Imana yabwiye amasezerano, muga no bubakira hano bakiyarindire ko amasezerano azoshika, muga atazopfashitse kugeza umunsi uzovuga ati harageze kumva mu cumba reka ngende gukora, reka ngende gushira mu ngiri c'Imana yabwiye. Nabwiye ngo yambwiye ati okay ngomba shira indirimbo zanya habona. Udasohotse ngo uje muri studio
utarondeye mu cameraman ngo ayikamere, utarondeye umuntu aje muri studio ayiproduce, utazanye umuntu avuze gitari, utazanye umuntu avuze piano, bagi abantu bose ukorana. Kanabwire aba bantu bose baza kugira ngo bashigire igikorwa niba bandi urabona ko igihe Imana yahamagara Mose yamubwiye ati numvise ubwoko bwanje buri ko burarira. Mose avuga ati Mana je sinzi kuvuga, avuga ati nta ngorane, nateguye Aroni, nateguye abafasha bawe bari hariya kuri tere baza kuza kugufasha. Ngomba kuvuga ngo ntikwiye gukengera umuntu numwe mu buzima. Yes. Kuko uri muntu wese Imana izana mu buzima bwawe, hari umuntu Imana izana kandi afite icyo agomba guterera. Wewe urabona urashobora kuba ufashe microphone, urashobora kuba wewe amavuta ari kuri wewe afatanye gusa no gutora microphone ibyo uvuga bigaca biza. Mugari uwundi amavuta yiwe ari gufata kamera akayitumbereza akayisettinga, ibyo akora wowe ntukeneye kubimenya. Mugabo ujya abari umufasha wawe kugira ngo ashobore kugushikana. Ugize ubona kuriya muntu adakenewe, hari intambwe udashobora gutera mu buzima. Rero hari abantu Imana izana mu buzima bwacu baza nk'abafasha, baza nk'abadushigikira kugira ngo bashobora gusunika ca gikorwa ca gishobore kwavanza gishike hariya. Hanyuma ngo ndakubwira iki kintu kimwe, umuntu wese aje mu buzima bwawe nk'umufasha, ukuvuga ngo ntibigarukira kuri wewe, na wenyene ku ruhande rwiwe hari ivyo abari karakira. Yes. Jewe kenshi nzanya abamizishe ngo dukorane, muri jewe mba numva ivyo nshaka ko bavuza. Hari igihe ndabwira ibintu gasanga ivyo bintu nta nivyo bazi, ariko barabitana bavuga genda mukore devoir, akagenda agakora kugeza agarutse aravuga ati bya bintu nabitoye. Kuvuga mu yandi majambo yaje nk'umufasha wawe, mugabo arafise ibindi bintu nawe yize ko bari karakora. Ndeka ndaguha karorana nk'ubu ikiganiro ca mukoresha hano n'ibindi biganiro byose mukoresha hano. Akenshi wewe uri kuraza kuvuga, hari igihe uvuga ati jemba ndashaka kwiganiro canje bagira introduction imeze gutya, babigira gutya. Hari igihe rero ushaka kubibwira mu producteur akabwira ati ibyo uri kuravuga ntavyo mbona n'ingoga, reka manzi nze kwicara mu cumba. Akagenda mu cumba agakora bikanga, aryamye asinziriye, akacabona mu ndoto biraje, acabona ibya bintu, gaca byuka gaca bikora. Mu gatondo aje avuga ati bya bintu nabishoboye. Nuvuga ngo hari ibintu bitwerekeye mugabe Imana itabibwira twebwe, ibibwira abafasha bacu. Rero uza gukora n'igihe utigeze uha agaciro uwo mufasha Imana asize ku ruhande rwawe, ukumva ko umenga we ntacamaze ategeza gukora ku vyimviro vyawe n'ivyo ushaka. Mugabo hari ibintu wewe Imana idashaka kukubwira, itegeza kubibwira abagukikuje kugira ngo ibintu gende neza. Igihe Salomo yagomba kuba ku rusengero, yarafise indoto n'ukuntu ashaka kugubaka, mugabo Imana iramubwira ati genda, harimwe abantu babiri naguhaye, nashizemwe amatara y'ukuntu bazocapa donc nabahaye impwemu ya y'ukuntu bazobitungana. Kuvuga womenga ayo instruction yose yategezwa kuza yerekeye kuri Salomo, mugabo hari instruction Imana iha abandi bantu badukikuje kugira ngo igikorwa dukora kize kugira excellence, kize kuza gifise ubwiza bunaka. Rero ngomba kuvuga iki, ndikonja gushika ahantu nivyo umuntu wese ari muri iyi si hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, ariko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe urafatanye no kurongorwa na mpwemu w'Imana. Reka nakwereke, hariho ukuroranirwa abantu twipfuza, hari iterambere abantu twipfuza, kandi iryo terambere turashobora kurishikako, ivyo bintu turashobora kubironka. Mugabo ngo marabwire ngo imitima yacu ntizigera iba satisfait, imitima yacu ntizigera yuzura igihe cyose tutarahagarara muri ca kintu Imana yaturemeye. Yes. Urazi uwafata ipine ry'ikamyo akaja kuryambika ivoiture, iryo pine riraza kubona kuri kurarigora, ndetse kumva kuri kurari ko ari hata mu bintu bitari byayo. Rero hari abantu bameze nk'ipine rya remorque bariko baja kwambika amarav 4, bako bambika ama moto. Urumva uwo muntu uri kuramugora, akaba umuntu arushe, akaba hababaye. Urumva umuntu injya zirahari, impuzu zo kwambara zirahari, amafaranga arahari, akazi keza karahari, mugabo ukuntu abayeho ararushe, ntanezerewe.
nta munezero afise mu mutima wiwe yumva umenga isi yamurambiye mugabo abandi ku ruhande akora muraba none ikibazo afise n'igihe ko amafaranga aje mbona yafise napanze aba mu nzu yiwabo ibintu byose bimeze none iki ukumva umuntu muganiye kumva afise amarushwa gusumba n'umuntu ataca afise uravyumva musanze ikibazo samarusha afise ikibazo nuko atari karaba aho yategezwa kubaho nuko ari mu kibanza atategezwa kubamwo rero hari abantu barushira umunsi batarusha kubera batari bafise ibintu mugabo baruhijwe nuko bahagaze mu kibanza kitari cabo mugabo bakuvuga iki kintu kimwe nuko abarongorwa na mwe mu w'Imana nibo bana b'Imana hama mwe muri gihe cyose aturongorera mu mahoro no kugubwa neza Yesu asezera abigisha yabwiye ati nta yindi ngabire je numva nobaha ingabire yonyene ndabasigiye n'amahoro ngomba kuvuga bantu b'Imana ikimenyetso cyo kuba mu kibanza cawe n'amahoro ikibanza cyose urimo kitaguha amahoro ico kibanza sigwawe akazi kose uri kurakora no musa ku kazi kaba katariko karaguha amahoro ako kazi sigwawe urugo rwose uri kuraba reka nabwire umuntu murashaka gukundana mukagendana imyaka myinshi mugatari we mugore wawe hari abantu ngarambwire hari umuntu mukundana murabajene mukagendana mukaryoherwa mugatari umuntu wo kwinjiza mu nzu umunsi wamwinjije mu nzu ko atari we yarakuye kuja muri ico kibanza arafise bya bintu wewe umva ko ari byo ushaka kuko urumva buri muntu wese arafise ibyo akunda hari ukunda igikiriza hari ukunda inyuma hari ukunda amaforme y'umuntu amaforme yose warushaka arayafise mugabo lofeti ko gusarara mu nzu yawe nta mahoro ahari kuko winjije mu nzu umuntu atarakwiye kuyinjiramo tujwa turatahurana hari abantu no munsi ikibazo cyo mu ngatari ubukene amafaranga ahari hari abantu no munsi ikibazo cyo mu ngo bafise atari ikibazo cyo kwatamukunda atamubwira juteme arabimubwira mugabo nta comfort afise ni pine ya remorque baje guhata ku moto kuko ari mu kibanza kitari iciwe kana ungire urazi Imana ifise urutonde ruteye ubwoba jewe canke wewe igihe kurema ari urubavuga yaremye ruri ahantu utazi rero iyo dusenga ngo Imana iduhuze n'abacu ni kugira ngo izane wa muntu yateguye ku bwawe reka nakwereke ereka burya haleluya amen sindataruka ukuntu mbamba ndabisobanura neza mugabo burya ukuntu dukura muri societe yacu reka ndagoye nk'akarorero umwana mu rugo iwabo hari ukuntu akura bamurera hari ibintu bakura bamubwira burya iterambere ry'umuntu nirifatanye n'ibyo afise iterambere ry'umuntu rifatanye no gutahura afise rero iyo uri umuntu ufise ugutahura kunini hanyuma ugacuja kubakana n'umuntu afise ugutahura kuri hasi kutari kuri ya level yawe muguma mubomana kuko hari ibintu mubwira ntaze kubitahura kuko hari ibintu menga bitabaho reka ndagwaye nk'akarorero je papa wanje no mungere yari umupastori nahatakiriho umukenyezi wanje papa yari umupastori nawe wewe wari cariho twakuze mu bintu batwigishije muri abatwishije ijambo ryo kwizera no kumviriza Imana mani jewe numvise Imana yavuze shake mu mpagurukire mwese ndagikora ico kintu ndagikora ico kintu Charura rero ucirongora umugore adatahura ijambo ngo kumva Imana habwa cumubwira ati sheri Imana yambwiye ko dufatira iya nzira zabwira ati uko musazi we ntabwe ngufise tuje kuko urumva kenshi aba Kenyezi canka bigeme barakunda ibintu biri palpable ibintu biboneka ngo ngahe ndani ngo hariyo ngo akantu gasana orange abanza ku verifya yemarabe ko ivyo bintu wavuze ari byo mugabo ukwizera no uvuga ngo je sinaravye yo ntavyo nzi ko biri mu mugabo ndabizi ko ari akantu ka orange hanyuma kuvuga ngo iyo ufise umugore atahura uko kwizera zabwe ati wakabonye ni sawa ako kantu ka orange kari yashobora kuba ari rigi reka turaza kuritekera umwana ku mugoroba sivyo ntajyo yabonye mugabo nukwizera mumbwiye ngo nirigi muraza kuriteka mugoroba mugabo mudatanga cyavuga ati sheri ivyo bintu kuravuga sindavyo reka mbanze ndabe mbese yo navyo rero no vuga ngo igihe cyose Imana izana umuntu aza gusupportinga mu buzima bwawe turiko turatahurana turiko turumvikana
rero no kuvuga ngo igihe cyose mpwemu yari karaturongora mu buzima bwacu mu ntambwe zose dutera iyo aho turiko turava naho tuba turiko turaja turongorwa na mpwemu w'Imana kandi iyo turiko turarongorwa na mpwemu w'Imana mpwemu yera aducisha mu nzira zo dutegerezwa gucamo kandi muri izo nzira usanga yaratekanije abantu bagomba gufasha no gushigikira ibikorwa byacu hanyuma muri izo nzira ntibisobanura ko tudahurirayo n'ibibazo ntibisobanura ko tudahurirayo n'ibigoye ntibisobanura ko tudahurirayo n'ibiteye ubwoba aho niho haca haza geje baravuga ngo ibi bintu byose biri gahanda biguhaye mugabo hagati hari itongo hari icamwa ntuzukije no kuvuga ngo aho hantu baye ibintu byose bizoba bimeze neza mugabo ibi ntiwemerewe kubikora izi nzira ntiwemerewe kuzicamo ibi ntiwemerewe kubikora bifatanye n'ahantu jewe mba ndiko ndakujana bifatanye n'ikintu ndiko ndakora ku buzima bwawe no kuvuga ngo icambere ni ikihe mpwemu yera yavuze niba mpwemu yera yavuze icambere utegerezwa kumenya no kuvuga ngo niba yavuze nuko ijambo yampaye ntegerezwa kurishira mu bikorwa kuko birivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ariko hamwe n'ivyo bikorwa ngiye gushira mu ngiro nuko ivyo bikorwa bikwiye kuba ibikorwa bitagira agasembwa bikwiye kuba ibikorwa bitagira umugayo bikwiye kuba ibikorwa bigaragara ari icitegererezo no kuvuga ngo hariho ikirere kiri ahantu hariho uruhande rw'abantu bari mu kibanza runaka kandi barakora kugira ngo batene imbere bashike kuri kintu runaka mugabo mu byo bakora nta principe nimwe hari niba bisaba ko umuntu bamwica baramwica niba bisaba ko umuntu bamunyaga baramunyaga niba bisaba ko umuntu bamugirira nabi baramugirira nabi kugira ngo bashike kuco bipfuza mugabo kurundi ruhande harimo abandi bantu Imana kirahamagara ati ndipfuza kubashikana kuri intambwe mugabo mwe byinzira mugomba kucamo umunzoshika kuvyo mwipfuza mugabo nta muntu numwe munyaga nta muntu numwe mugirira nabi nta muntu numwe mwica nta muntu numwe mufata nabi nta muntu numwe mutoteza nta muntu numwe kuye kugira ingorane cyangwa ikibazo kukubera mwe bw'ivyo mushaka gushikako turiko turatahurana hanyuma iyo tere wowe ugiye gukorerako ntuza kusanga ari tere yawe wenyine kuko babantu bafise ama principe ata principe bafise muhurira kuri tere muhurira hahandi reka nakwereke abantu bakijije canke bizera Imana hari gihe bashika ahantu bumva kumenga ukubaho kwabo umenga bafise isi yabo biremeye mugana mwabwire ngo isi twese dukoreramwe nimwe ibyashara twese tudandaza nibimwe amashuri yo twese twiga namwe ibibanza dukoreramwe byose nibimwe mugabo karatere yacu nigeza kudutandukanya hano rero ahantu kuri yo terero we ugiye ko iyo terero usangayo abantu babwira ati ibintu bibaho ni bya bindi bya Nehemiya yagiye gusanura Yerusalemu aca asanga Tobiya na Sanibara ndabwira ati ibyo bintu nabyo mukora musanze wakakano kugira ngo gashikeko utegezwa kuri haya mahera utarishe ntibikunda musanze kugira ngo ushike kuri ibi nakutegezwa kumukuraho nico gituma muri ibi bihe hari gihe usanga bigoye kumenya umuntu hazimana n'utazimana kuko bose aba principals urumva twese turinga twese turashaka gutera imbere twese turashaka amafaranga turashaka gushika kuri ibi burati misazi iyi principe kugira ngo ushika kuri ya nakano kutereza kumukura mu nzira cyangwa umuntu Dimanche ari mu rusengero ece giye kurogesha umuntu kugira ngo afate ikibanza ciwe urumva uwo mwanya wonyene yagiye guta mu rusengero yagiye guta umwanya none iri waje gukorera iyi kandi aheje reka urazi ikintu kibabaza nagiye mu rusengero avuga Mana ndakwinginze ndagusabye uhindura amateka yanje ndakwinginze Mana umpakazi ndagushize Mana ukora ibitangaza urana amazigiye nshomereye ndagomba Mana ukora igitangaza aravuye ngacambwira ati ebana bagiza pedofre haya pedofre yasohotse mugaka njya akazi kugira ngo karonke bisaba kugira Mana nanaka kwad kwizera ko Imana guciye kuvaho agiye kuryamana aciye ajamura ako kazi hanyuma nzi ikintu kibabaza no umuntu aciye azavuga ati Dimanche ajaza yo ndashimiye Imana yankoreye hovyo uravyumva ico Imana ishaka ni ikihe nuko twavansa tukemera struggle tukemera kubabara mugabo tugashika kuri ca kindi kintu Imana yavuze ko izokora brother Imana ntibesha
Imana icurabuze iragikora. Yosefu Imana yatanguye kumwereka hizo mujana akiri muto. Mugabe ivy'Imana yavuze yabishikanye inyuma y'imyaka 17. Imyaka 17 inyuma yuko Imana yavuze ku buzima bwiwe. Uravyumva? Yosefu kugira ngo ashike ku Imana yavuze yabanje kwankwa nabo bivukana. Baramushora muri Egiputa. Kwa Potifari, muka Potifari aramwipfuza, aranka. Bisaba ko yinjira mu gasho. Igicapo ca muka Potifari nta ntushobora gushika. Babwira ati ibi bintu urabironka, iyi post urayironka, ikintu cyose ushaka kurakironka mugabo bisaba kurinda gukora ibi. Uravyumva? Rero kwera ubu hari abantu bose twese tumva turashaka gutera imbere, turashaka gushika aha, ndashaka gusa ikandi kosa kenshi abantu dukora nikosa ryo gushaka gusa nabandi. Nshaka ryo gushika abandi bageze kumera nk'abandi bose. Mugabo mbega nanka bijya afise yabishitse ko gute? Bijya ronse yabironse gute? Urumva ugasanga rero abantu benshi barakora amakosa kugira ngo bashobore gushika kuri bya bintu runaka. Muga ngomba kubwira ngo kuba Imana yaravuganye natwe, kuba Imana iri kiraturongora, si kuvuga ngo ko abantu bose bategerezwa kudukunda. Biraza ahantu Imana yavuga ati Yosefu wangomana gutwara kuzoza ku umuntu akomeye kandi abibanyu bazoza kukunamira. Mugabo risfo kwaba muvukana bakwanka bakugurisha ugende kwa muka Potifari ni yendi teste musanze kugira ngo ushobore gushika ibwame nuko banza kwinjira mu gasho. Ava kwa muka Potifari kuko yanse kuryamana nawe bamwinjiza mu gasho ngo yagomba mufate ku nguvu. Ashise mu gasho asanga y'imfungwa zibiri. Izo mfungwa zigira inzozi arazirotora, imwe isubira ibwame iyindi barayica nkuko yabimusobanuriye. Iyi bwame ishitse indani umwami arota inzozi arabona umuntu numwe azisobanura muga ati burya ndafise umuntu yasobanuye inzozi umvirizayo ahantu kakano ndagasobanure neza. Hariho iterambere ry'umuntu rifatanye n'ingabire Imana yasize mu muntu. Musanze ikintu cinjije Yosefu ibwami n'ingabire yiwe. Nico gituma tala yawe ingabire Imana yagushizemo atari ikintu cyo gufata minenegwe. Bisaba nawe kunayisengera kuko irashaka kukwinjiza aho wowe utokwinjiye. Irashaka kugucira inzira aho wowe wibaza ko atanzira yari ihari. Yosefu ntiyinjijwe n'ubutore. Yosefu ntiyinjijwe n'amatala yandi yarafise. Yosefu igihe cyonyine cyamwinjije nuko yarafise anointing amavuta yo kurota inzozi no kuzirotora. Hanyuma wibuke ko mu bwana bwiwe niwe yatangura kuzararota inzozi ziri bizarre. Nakubwira hari ibintu usanga umwana akunda kiri muto. Ugiye kurabura umuvyo bavuga ati niba uyu mwana akunda ibi bintu biri yafatanye n'ahana ari karaje. Kuko hari abantu benshi ngaha washaka namwe muri ko muranyumviriza ivyo mwiza atari byo mukora. Uvuga ngo Wajabu jana ukavuga ati ibintu je ndiko ndakora ntaco bisabisana n'ibintu nizi. Mugabo para konti ibintu ndiko ndakora n'ivyo mihoma mahoro kurushaho nari kuja gukora bijya bintu nizi. Uvuga ngo ni habaye mu burongozi mu kubana kuko kenshi twebwe muri iyi monde yacu iyo tuko turiyumvira kwiga amashure twumva umenga twiga amashuri agezweho. Nabwiye ati ibi bintu vyiga jende bwandi mwishure batubwiye ati byana informatique cyo gihe yarigezweho ari nk'amafaranga menshi uvuge tubize informatique nta hantu mudashaka kuronkaza ibintu nk'ivyo basanga harazi docteur harazi ibindi bintu bimwe byose banagenda baravuga ati iki nico kigezweho nivyo hari ikintu kiba kigezweho mugabo mbega Imana nayo iri kivuga iki ikivuga iki ko aneri kiratujana sindiko ndavuga ko ivyo uri kuri gatari ivyo nivyo mugabo rabahani Imana iri kirakujana kuko je ndashobora kwiga informatique ejo nkacanza ku mwungere mugabo naho ndo mwungere ugasanga ibintu bizoza na amafaranga za gusupportinga uyu muhamagaro bizova muri informatique turiko turatahurana haleluya nibaza ko muri ko murantahura cyane rero nako ndavuga iki kintu ubugombe bw'Imana no gukora kw'Imana ntigukura ama principe niba Imana yari ico yavuze ku buzima bwawe haguruka ugikore haguruka ugishire mu ngiro hanyuma iyo turiko turarongorwa n'Imana haleluya Imana iri kiraturongora iturongora mu buryo bumeze gute iturongorera mu nzira nivyo muri zo nzira iri kiraturongoreramo turaza guhura n'ibintu biduca intege mugabo tuza gusanga hariho ubushobozi buza gutuma tudashobora gukora amakosa kuko turi mu nzira Imana yashaka ko tubamwo hanyuma muri iyo nzira wowe urashobora gushaka kwirongora avuga ati je bintu ndiko ndakora edere shaka kwicira ngaha mwo gasanga uciye muri inzira abantu Imana yasize ku nzira yo kugufasha bari ngaha turiko turatahurana kumbura birashobora gushika ugasanga wewe ikintu wiyumva bivanye no muhamagara ku buzima bwavuga uti je ivyo nkeneye ubunyene n'amafaranga
mwo wasanga mu nzira yawe Imana ntiharagera kwizana amafaranga yose irikirazana buhoro kugira ngo ikurere gushikane kuri amafaranga ushaka mugabo aha ku Rwanda nawe ariko arakubwira ati ama miliyoni ndayafise ingo dukorane ugaca ugenda ugakorana n'uyu muntu mugakorana ukwezi kumwe amezi abiri uretse ko agabanya n'umuhamagaro no kukwica akakwica bikaza guhera ibintu byose warabivuyemo bikaza guhera ubuzima bwawe bwarabaye futi atari uko Imana itakuze kandi reka nakubwire ntibisobanura ko Imana itavuze yaravuze mugabo nuko wafashe inzira itariyo nuko waciye aho utategerezwa guca rero nagomba kuvuga iki bantu b'Imana hari umugambi w'Imana ku buzima wawe nyene uri kuranyumviriza hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe ariko hamwe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe wige kurongorwa na mpwemu w'Imana bantu b'Imana reka mvuga aka kantu wizere Imana wizere n'inzira zayo wizere Imana kandi wizere inzira zayo hari gihe zishikaho ziryoha ariko hariho n'igihe zishika hano ntiziryohe ariko nagomba kubwira ngo naho zitaryoha hariho ubuntu bw'Imana buduhagije bujana natwe no muri izo nzira turiko turacamo hari gihe dushobora guca mu bintu biteye ubwoba ahubwo bigatera ubwoba dukurikirana kuko babona kumenga ntitwashobora guhagarara mbwa ikintu gituma duhagarara ni ikihe nuko hariho ubuntu bw'Imana budushoboza guhagarara naho abandi bantu batashoboye guhagarara ubwo buntu bwadushoboza kubandanya aho abandi bantu bananiriwe ubwo buntu bwadushoboza kuvuga aho abandi babuze ico bavuga ni si inkomezi zacu si ubushobozi bwacu si ubuhanga bwacu si ibyo twishimiye ariko ico twishimiye ni Imana nagomba nakubwire ngo hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe ufatanye n'ahantu irikira kujana ariko naho hantu irikira kujana birasaba kukura amaboko mu mpuzu ukagira ico ukoze kigushikana ahari Imana yavuze Imana avuga ngo zohezagira ibikorwa by'intoke zawe bantu b'Imana n'ukuri Imana irahezagira ibikorwa byacu novuga ngo niba Imana yakubwiye ko uzomurongozi w'ishengero si Imana izoza kuduza ibibambazi si Imana izoja kuvuga ubutumwa mwibarabara ivyo ni wowe utegerezwa kubikora niba Imana yakubwiye ati wowe uzokora entreprise ikora ama televiziyo cyangwa ikora ama telefone si Imana izoza gushinga ivyo bintu ni wowe utangura hanyuma reka yacu ushaka gutangurira ku bintu binini hera kuri bito bivuga ngo ubaye umwizigirwa kuri bike azishobora no kumwizigirwa kuri byinshi urabona uno munsi umuntu telefone y'amatushe iramunanira gutunga neza iramunanira gufata neza telefone y'amatushe man ndikeneye amamega nikeneye iki umuntu ntashoye kuyarimanta yamari mu mikopo ya misi yose mugaka ngomba avuga ngo Imana imuhe ngo guru telefone runini none udashoye kwarimanta telefone noyi nini uzoshobora kuyarimanta gute yo ndiko navuga iki kintu hari ibintu Imana iduha bifatanye n'urugezo turiko umuntu agasenga ngo shaka ngo Imana ngo impuruze runini chambrette yonyene ntazi kuyikubura chambrette yonyene ntazi kuyisaza chambrette yonyene uyinjiye mumenga winjiye mu nzu irara mwinka uravyumva umugabo wo muntu akavuga ngo washaka ikintu ntuzoshobora gutunganya ivyumba bitanu utaze gutunganya icumba conyene uraramo tuko turumvikana umuntu avuga ati nshaka imodoka nini nziza igezweho mugabo wamugira amapane beje nako kaduga gatoya ufise uravyumva ikinga ryonyene atunze ntazi kurigurira ipine mugabo ngo ashaka imodoka none udashoye kugurira ipine kinga utunze imodoka uzoyigurira ama PS kuko reka nabwira ari giye dusenga ibintu binini dusaba Imana ngo dukorere mugabo Imana rega na irafise ubwenge buri kintu cyose izana irakizana ku gihe cacu hanyuma reka nabwira man ibintu byose Imana iduha ni ibikoresho by'umugambi wayo niba mu gihe urimwe Imana itarabona ko imodoka ikenewe ntayizana izigizana kuko ibona ko igihe cayo kigezweko ikintu cyose Imana izana mu buzima bwacu irakizana kuko gishikiriwe mugabo reka ndangize vuga iki kintu umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntukuraho ibyo wategerezwa gukora reka ndangize kano karero ndabaye karero zaza ko muraza kunawe Imana yaremye Adamu iramushira ngaho mutipi iramuraba avuga ati mu mutipi namenye naremye ni mwiza cyane mbwira shikanira muraba avuga ati uyu muntu naho namuremye hari ibintu akeneye bitashobora kuzuzwa nanje bifako ndamuronderera umufasha hari ibintu mu buzima bwacu bidakogwa n'Imana bitegezwa kuzuzwa n'abantu urugo rwawe niba uri umugabo cyangwa uri umugore hari ibintu bitazotuma bigenda neza mu rugo kubera amasengesho bikenewe ko hari ico we ukora mani baba ninjira mu bindi yarabwire
musanzwe performance y'umugabo mu bikorwa byose haba mu kazi haba mu muhamagaro buri kintu cyose kora rega nabwiye biyazanye umugore nk'umufasha performance y'umugabo irafatanye n'ubufasha bw'umugore nico gituma hari abagabo batereko bararonka ubufasha bategezwa kuronka mu rugo rwabo kuko ubwo bufasha hariho vida fisi n'Imana yarahiboye bo tumtipe hari ubufasha geneje ntagira vuga ndamuremera umufasha urabyumva hari abagabo bariko bifata nayo mu mabiro yabo abakozi b'Imana ko bifata nabi mu bikorwa byabo atari uko bategezwa kwifata nabi mwana uko bategezwa kubafasha batariko barabafasha siho bari hanyuma rero kukubera uko kuntu ameze ntibikunda agiye Imana iteba gatoya atamenya kwava yaduka ibikoko kwa madega urabyumva mugabo yavuga ati no peti jyamanda gusinzize ndagushirireho eva ngaho urabyumva nico gituma rero rimwe na rimwe ari abantu bisekiriza avuga ati muri break ashireho ibindi bintu kugira ngo arabe ko akazi kagenda neza kuko urumva araruha kandi amaze kuruha ari amadega cyakora musanze kukuruha niko ari kubaho kuko wategezwa kumufasha ntiyafasha ikibanza ciwe rero hariho ibintu biriko birapfa mu rugo rwawe atari ko ari umugabo wari mubi atari ko ari umugore wawe wari mubi mwana uko ari ama responsabilité yawe wataye natangwe vuga ngo ugukora kw'Imana ni gukuraho ama responsabilité yawe hari ibintu ushaka ko pastor asengera bidakeneye ko asengera hari ibintu ushaka kwisonzesheza bidakeneye genda ukore kandi wakora ibintu byose biragenda neza cyane ndakunda cyane kandi ndabufashe cyane umva amahoro menshi cyane rero jambo nafise ryari iryo nashaka kubwira ngo Imana iradukunda kandi ubugi dukunda yarategekanije ibintu byose kugira ngo bigende neza mugabo hari ibintu bidakogwa n'Imana ubwayo bisaba kwikora hamika duha ingomezi ikaduha n'ubwenge kugira ngo ibintu byose bigende neza Imana ibahezagire cyane amashi menshi ku mukozi w'Imana bwana pastori asante urakoze cyane urakoze cyane rero jena sinzi ko ngira ngo reka dufashe inyuma kamera cyane cyane twabona wareka aratuganiriza mugabo je vraiment natwaye kabushungwe mwita twagwa kabushungwe umengo yari kugira emission ndende gose cyane merci beaucoup kubera ko iyo turiko turagira ama emission nkaya nivyo tuba dusaba aririmvya ko bararirimba niki mugabo ibiganiro nkibi nivyo vy'Imana mugabo bihagaze ku buzima busanzwe nibiganiro dukeneye guys nibiganiro dukeneye hariho yindi emission twagize nabonye bakunze banakomanse ko urumva hari kuntu iyo tuvuze ivy'Imana twumva umengo no kugendana bagapotera muri Bibiliya bagapotera mu makorari bagapoterera hehe tusa mugabo ni ibintu kuja muri ivyo bintu ni sawa mugabo ibintu bikwiye guca biza bwa buzima busanzwe bukamera neza sivyo Imana ntiri mu ijuru Imana iri mu bantu iri ngaha mwisi igenda mu bantu tava dukora deuxième partie ndamwakije Yesu avuze ati mbega wowe bikunaniye gukunda umuntu wonesha amaso ushobora gukunda gute Imana itarabona hari abantu biyumvira umenga ashikira Imana yo yiririmbira ashikira Imana yo yikorera nta bitangaro byatari wavukorera Imana utari kurakorera umuntu utazi gukunda umugore wawe n'Imana ntushaka kuyikunda utazi gukunda neza abana bawe n'Imana ntushaka kuyikunda ni kuvuga ngo ibintu byose uri kurakora witwa kurakorera Imana hari ibindi bintu biriko birapfa namanyanga nikuragira rega igikorwa c'Imana n'umugore wawe Imana yaguhaye igikorwa c'Imana naba mvirizaga nakubwira ikintu kimwe man abana sabawe n'ab'Imana rero bajya abana nutabashikana kuca Imana ishaka ko bashikako ivyo bindi byo kuvuga ngo kuja mu ijuru n'ibiki ayicana si ibintu no reka navyo no kuvuga ngo wasambanye ngo wivye ngo nivyo bintu uriko uraja kwihana ihana ku mwana utamusize mu ishuri kandi wategezwa kumushira mu ishuri ihana gutamaherasyo kandi wategezwa kumugaburira ihana kutamwambitse kandi wategezwa kumwambika umugore wawe acamwira abantu bose baguma batwenga hanyuma cyo za kuyana kutasambanye ihana ko hari ama responsibility yawe utari kuratunganya wategezwa gutunganya kuko kenshi abantu iyo uvuze ijambo Imana bacabona mu rusengero mugabe ijambo Imana ni mu buzima bwacu bwa misi yose Imana yagendana na Adamu nta rusengero rwari sibyo mugabe Imana yagaragarira mu buzima bwabo mu buzima bwabo Imana ibera hose cyaribwe kandi umuntu wese ashaka kubona Imana tuyibona mu muntu rero no munsi Yesu yabwiye abishwa batumviriza
jewe nzoba muri mwebwe jewe nzogendana namwe no kuvuga mu yandi majambo byagomba gushika ahantu ushika kurugeza aho abantu babonye Imana babonye Imana muri babonye support bavuga ati byukuri support babonye ukuntu ikura binyesha kuzima bavuga ati iyi ni Imana kandi ivyo bizobatera guhimbaza Imana kurusha kuza kuba gusomera imirongo imirongo ya Bibiliya barayigisha ndetse theology na mwishuru kiga none abavyiga bangana iki mugabo mu buzima busanzwe ari hobye nama diplome bayafise masters Trigozo bataho Imana sama jambo Imana n'ubushobozi Bibiri ivuga ngo ubwami bw'Imana niki bivuga ngo ubwami bw'Imana ngo bizoza bwerekanwa ngo nguburiya gwa ku ubwami bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana bivuga ngo ubushobozi bwazuye Yesu mu bapfuye nibwo bushobozi bukorera muri twebwe bivuga mu yandi majambo twebwe turi ubushobozi bw'Imana ubwo bushobozi bw'Imana buri muri twebwe Yesu yabwiye abantu ati genda mubabwire ati mwihane muhinduke ku ubwami bw'Imana buri hafi ubwami bw'Imana buri hafi ubwami bw'Imana buri hehe muri wewe sivyo yuvuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi nuvuga ngo jewe njende president ubwami bw'Imana ikibanza ndimo ubwami bw'Imana babuhaye oh hallelujah Jesus urumva iko ndavuga ko abantu barihenze cyane Imana bayizi kuri ahantu mu rusengero mugabo ngomba kubwira ngo Imana ahantu umara umwanya munini hajya ahantu niho ukwiye kugaragaza Imana cyane niba umara umwanya munini ku kazi reka Imana bayibone hajya mu kazi niba akazi kawe arakomuhira reka muri urya rugo rw'abantu babone Imana mbwa ni wiyumvire ko Imana ugomba uje kuyigaragaza ku rusengero nabo mu nzu yawe atamana kugira babona Imana bahezagire cyane les amis reka duheze je natekanye gose mwayibonye uko na pastor banza utekane pastor avuge kwanza ariko ni sawa vraiment ni sawa cyane nazo kiganiro cagenze neza mugabo tuko canke majambo make vy'ukuri Imana turirimba Imana twandika Imana tuvuga mu maverse Imana tuvuga muri Bibiliya canke muri Korowani ngamba bamizirima canke c'est pas moi Imana yakwiye kuva mu bitabo Imana yakwiye kuva mu bibanza aho tuvuga ko tuyisanga muga Imana yakwiye kuba mu buzima bwacu no kuvuga ngo ubuzima bwacu bakwiye kureflect Imana sivyo ta maneno menshi twavuze ta bikoga umuntu yavuze ngo yagiye gukora hari gusanga turaba twahindutse abantu b'activiste imirimo ibikogwa mugabo umuntu havye ubuzima bwacu akwiye kubona Imana nkuko arangije akantu kari important arangije avuga ngo reka ku kazi abantu bakubonye babona Imana sha sivyo reka kwishura abantu muyigana bakubonye babona Imana reka abantu mukwana imirimo kana ka buri munsi bakubonye vuga tuya muntu urazi ikintu kibabaza wewe kuri eglise ushikayo mu bambere kandi munagusanze mu rusengero usanga uri kurasenga no kurira warize mugabo niwe muntu ufashe ideni utazi kuriha none uri kurizwa niki kuko igikorwa c'Imana ca mbere ni kuriha ivyo wariye turigomwe wowe usize umugabo muhira rikararira kandi arizwa nawe wazindutse mu yambere wazindutse yo gukora iki regi yambere wari gusenga yari yo gutunganya ivyo mu nzu utabitunganije rekana nivyo bindi bintu byo kuja kubesha abantu duko turumvikana ya Imana bahezagire kahise gadoze igari bahezagire urumva bazi ikintu kibabaza nuko umuntu ataja mu rusengero mutipa agiye kumudaraga ntamuha mbwa ya muntu yazindutse mu rusengero gusa kubona ko asotse ugiye kumudaraga niho wambere yinjiye igitanda yagiye gusenga ibiki scandale yagiye mu biki nabyumva Fiko impinduka igaragara ngaho mu buzima bw'abantu Imana si y'amajambo Imana si yo guhumiriza Imana n'ubuzima tubamo bwa misi yose urazi umuntu wa mbere ashobora kunshingira intahe n'umugore wanje umugore wawe niba adashaka kugushingira intahe abandi bose ni bashake bareke umwana wawe wavyaye ujya muntu mujyamana mu gitanda ujya muntu mumarana umwanya wose niwe muntu wa mbere ashobora gushingira intahe ubuzima bwawe mugabo ujya wewe ugasanga ari kararira ugaca ushaka kuja ku impression abantu mumarana amasaha abiri
uriho vyo kurabesha genda buhoro buhoro tunganya ibintu byose navuze ko ama principe y'Imana canke icimana ishaka gukora ku buzima bwawe ntigikuraho ivyo utegerezwa gukora hari abantu muri kumwe baje nk'abafasha mu buzima bwawe ugomba gufata neza no gushigikira mu buzima bwabo abo bantu batekeye support ku buzima bwawe turiko turatahurana bisaba ko numvirize umuntu nugiye kumufata nabi kubera umuhemba amafaranga urazi ikintu kibabaza urazi ko turatunga ababoyi abayaya wowe uramukoresha mu nzu yawe uje uramukoresheje umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 asuye iwabo uko yaje ntaco yigeze yunguka mugabo wewe warariye warafunguye inzu yarayitunganije neza ama responsibility yose yarakoze mugabo avuye iwawe atakintu na kimwe asubiye kuja urazi umuntu yimuka akava iwawe nyuma y'imyaka 5 akavuga ati ngiye kurondera akazi ko hageze ko ndongora none yari kakora iki yari kakora iki hama Imana ntigideni wowe urashaka gukorera ikintu urazi ko ari abantu bakoresha umukozi umwaka umwe abonye ko umwaka uhere urumva ntiyamuhembye umwaka ugomba uhere agacara bikintamena akaba ari wakimena agacicagiriza umugozi agacamwirukana atamuhembye urumurozi mbwa ngomba kuvuga iki biraryoshe niba wewe ari we boss w'iyi televiziyo hakaba ari umuntu ari inyuma ya kamera hakaba ari umuntu yicara ku mashini hakaba ari umuntu akubura ngaha niba muzomarana umwaka uwo muntu ntazave ngaho uko yaje simvuze byumuha mugabo ukagerageza uburyo basagende agize knowledge afise ukundi gutahura gutandukanye ko yari afise ukiyashira ko atavuye ngaho asubira hasi ahubwo aduga hejuru hariho n'abantu babi abonye umuntu wiwe arose akazi gashobora kumufasha gusumba ibyo yariko arakora acimva umenga yobizibira kana ahubwo ryari iteka kuri wewe kuko urafise intambwe wamutejeje agiye kubandanya ibindi kandi bikakunezera rero no kuvuga ngo igikorwa c'Imana ndiko ndavuga nico uriko ntawe igikorwa c'Imana cyo ndiko ndavuga niki ujya mutipera inyuma ya kamera ntawe nzi ashobora no ko ari we boss ko boss ntibamenya ntibamenyekana ningo uravyumva ikintu kiba kiryoshe nikihe nuko uyu muntu wese Imana asize ku nzira yawe uyasaba ko mutandukanye atagiye uko yahuye nawe ameze simvuza amafaranga mugabo kameme habe hari intambwe runaka yateye habe hari ikintu runaka ashoboye gushikako habe hari ukundi gutahura ashobora kugira muri we sivyo umuntu araza akatora imashini yawe akakugirira ama montage no munsi ni byiza ko ejo mutandukanye aba afise ukundi gutahura mu bintu yakora maze gushikako kandi ntuzu vyidoge kuko nawe ivyo wari ukeneye kuri we warabirose bifuko nawe agira indi ntambwe atera rero abantu bose Imana izana muri societe yacu reka nabwire yo mwami Yesu urazi ko ari umuntu aza gukorera mu nzu ari umukozi afise amarusho mu mutima kuko atafise umuntu numwe amuremesha mugabo kuza mu nzu yawe ugasanga ngo ikigugu ntabwe ngo ufise uzopfuko uri kuramwongereza amarusho kandi Imana yari yamuzanye sevre yaje gukora amafaranga mugabo Imana yamuzanye izi ko kuri wewe hari n'inyishu kugira ngo asubire gutuza yumve ko yinjiye mu bantu Imana idufashe urakoze cyane Imana uriko urazana ibintu byinshi cyane ariko ndagukunda rwose asante sana merci abariko badukurikirana turashimiye cyane gose turashimiye Pastor Masezerano benshi baramuza n'umuririmbyi he's a humble man aciye bugufi nukozi w'Imana aciye bugufi afite umutima w'Imana kandi it's a blessing kuri twebwe by'ukuri rero wakoze kuza turagushimiye tugushimiye ku vyo dusangije tugushimiye ku vyo usangije abantu nibaza ko n'ikindi gihe tuzokenera vraiment uzo rego turabashimiye cyane nkuko nabivuze yeco se umuntu twitumiye ntitwifata nk'ibisanzwe zora ko ari neema n'ubuntu tuba tugiriwe rero mwakoze kutwizera kuko ari abantu benshi bakeneye micro rero mu duteye muri abo benshi bari faveur y'Imana mwakoze cyane
kandi ndizera ko abadukurikiranye nabo bafise ikintu bakiriye. Yego rero nejo ntimwadutumira tuzoza. Yego abashaka nabo kudukwirana misi yose turakorera ku mbuga zindi zitandukanye kuri Twitter turiko zibabwira aho kuri Facebook ni Masezerano, kuri Twitter ni Masezerano, TikTok ni Masezerano, kuri YouTube Pasteur JC and Fofo Masezerano, ko turakorana na madamu wanje. Hanyuma kuri TikTok, kuri Instagram hose ni Masezerano. Yego rero ni favor n'umugisha sinze dukora ikiganiro chaque mercredi twita muhira ku bisazi 2 z'ijoro, afata umwanya wo guhimbaza jene madame no gusengesha no kwigisha. Rero mu nyuma y'ikiganiro abantu bashatse kuvuga ati turashaka ko abantu tuzorakurikirana no mugisha cyane kandi bucyane. Thank you very much. Ariko badukurikirana murumvise ko bafite imbuga nyinshi bakorera ko mu bakurikirane. Numusanzwe arimba neza murabizi vraiment ntisinonda kubibabwira. Madame Angelandusha Madame wiwe rero wewe ni afsijwe n'umumarayika yororotse aza kuyisi kabisa. Rero bakoze cyane reka bazobakurikirane kandi bizogenda neza. Turagushimiye atakajambo kanyuma cha turangiza. Akajambo kanyuma ni ukubashimira ko mwaduhaye uyu mwanya. Nshimira n'umwamikazi wanje kandi ndabwiye ko ndamukunda cyane. Ndetse ko azobona ikiganiro. Hanyuma muzogarukane uzatubwira. Hanyuma shimira uburongozi bw'iyi televiziyo. Yego mubabwire ko twabashimiye cyane kandi Imana ikomeze kubagura no kubagirira neza. Yego nawe mwadukoresha ikiganiro turabashimiye n'inyuma ya kamera n'abandi bose babitunganya kugira ngo bigende neza. Turabubashe cyane. Imana ibaheza gihe. Merci beaucoup ariko adukiyana bye bye tuzasubira.